mwaramutse yewe mwese mwihuje natwe biciye kuri satellite Amazonas na satellite ya Eutelsat 8 mu bihugu bitandukanye. Uyu munsi wa gatandatu 14 z'ukwa kabiri muri uno mwaka wa 2026 umunsi bahimbaza umunsi w'abakundana, kuko imisi yacu yo kugaragara ngaha ku isi ni imisi y'abakundana, imisi y'urukundo, kuko ni kubw'urukundo. Urukundo nirwo rwatumye Imana ikora igikorwa cayo kubw'ineza y'abana bayo. Ubutumwa ukwizera gutunganye ngaha aratubwira ku rupapuro rw'icenda, yeriko arasoma hano ca gihe ubwo Yesu nyuma yo kuba ku musozi wo guhindurirwako we yarururutse, nuko acahura n'ikibazo c'umwana yaragwaye intandara. Abari basigaye hasi musi ntibashoboye gukiza uwo mwana ngo bamukize iyo mpwemu. Aratubwira rero tire turashobora kubona neza ko abigishwa mu ntango batari bafise uko kwizera, nako bari bafise, kuko bari bafise Kristo ariko agendana nabo, ariko hanyuma yari Kristo muri bo. Nuko mwere murashobora kubona yuko bigoye cane kugira uko kwizera gutunganye udafise mpwemu yera, kuko we niwe aheza akakuzana. Rero mwibuke ko urupapuro rw'ijana na 34 mu gitabo c'imatanijwe, Mwene Branham yaratubwiye ko mpwemu yera ko yari kwambara umubiri kw'iherezo ry'ibihe. Ugera ari hagati muri twebwe, niko yavuze hariya ko yari rero kuzokwambara umubiri muri Yesu Kristo. Kandi aho niho rero ihanga ry'Imana ishengero mu mugende ry'umwami ryari guheza rikaronkera ukwizera ko kunyakurwa. Murabona kuko ryari kuba rifise hagati muri ryo mpwemu yera, kandi nk'umuntu we mpwemu yera ingo toranijwe. Rero mu gihe c'ibuye rigum'imfuruka n'ikiringo c'ubwami ari wohera ha cane mpwemu yera ni hari. Mu yandi majambo, mu kiremwa muntu mu watoranijwe naho nyene ategerezwa kuba mu bugingo, ntagomba kuba ahera, ategerezwa kuba ahera ha cane mu bugingo. Kandi nk'uko yambaye umubiri mu gihe hamwe n'ikiringo gihwanye n'iki gihe ca nyuma na mu ntumwa, nuko rero naho nyene ategerezwa kwambara umubiri muri buri watoranijwe n'Imana, kugira ngo bityo ashobore kuronka ko kwizera ko kunyakurwa, kuko ni mpwemu yera niwe akuzana, akakuzanira buri muhungu n'umukobwa w'Imana. Rero aravuga ku rupapuro, abananyavuga ku rupapuro rw'icenda, abananyavuga ngo rero mwe mwambaza muti abigishwa ntibari bafise kwizera gutunganye. Oya, kuko bo bahuye n'umwana ababajwe n'intandara, baragerageza gukura iyo mpwemu mw'uwo mwana, ariko ntibashoboye kubikora. Hanyuma se w'umwana abona Yesu aje, ayo bafu yandika ngo abigishwa nta kwizera bari bafise. Iburyo naho yari yanditse ngo mpwemu izana kwizera gutunganye. Murabona, namba ari mpwemu izana kwizera gutunganye, kandi we yari yatubwiye ku rupapuro rw'ijana na 4, reka turabe hano mu gitabo c'imatanijwe, aho 104 ndetse n'amajana 212
nawe nyine aratubwira kuri ibyo. Katurabe ijana na kane muri kino gitabo cy'ibimatanijwe mu Kiespanyol, atubwira hanyuma haza imituragaro ndwi y'ibanga itananditswe n'ibyo, kandi ndizera yuko biciye mu mituragaro ndwi ko hazohishurwa mu minsi ya nyuma ibikenewe kugira ngo bitegure umugeni kugira ngo kwizera ko kunyakurwa, kuko hamwe n'ibyo dufise ubu ntitwoshobora kuduga. Hari ikintu giterwa kuza kugira ngo kidutegure, kuko nk'uko tumeze ubu kumbura bigoranye turashobora kuronka kwizera ko gukira indwara. Dutegerezwa kuronka kwizera guhagije kudushoboza guhindurwa mu kanya gato tugakurwa kuri ino si, kandi tuzoraba hanyuma Imana niyabishaka aho ivyo vyanditswe. Ndetse no ku rupapuro 212 muri kino gitabo cy'ibimatanijwe, reka turabe no ngaho naho ahatubwira umugeni uhereye hejuru. Kandi iyo niyo mpamvu kuko ikanguro twatereza kugira uyu munsi rero twaragize ikanguro ryo mu madini, ariko ntitwigeze kugira ikanguro ry'ukuri. Oya mugenzi, ntimwibaze ngo turafise ikanguro kuko ntaryo dufise. Hariho amamiliyoni n'amamiliyoni y'abagize ishengero, ariko nta kanguro na rimwe rihari. Umugeni ntiyigeze kugira ikanguro na rimwe, ntihigeze kuba ikanguro na rimwe aho nta kugaragara nakome ko Imana kwigeze kuhaba kugira ngo kunyeganyize umugeni. Ivyo turabirindiriye. Hazokenerwa ya mituragaro ndwi y'ikinyegezwa kugira ngo iri kangure, we azoyirungika, yarabisezeranye. Rero murabe ngene hakenewe iyo mituragaro irimwo guhishurirwa ibanga ry'ikimatanije c'indwi, kandi iyo izanwa na marayika w'inkomezi. Yizanwa none mu marayika afise akagatabo mu byeshuro gice c'10 ari we agahereza umuntu, kandi uwo nawe acaba rero mpwemu yera yambaye umubiri kw'iherezo ry'ibihe. Hariho ibintu yanditse ubutumwa gupima ijambo ryiwe. Murabaho yatwandikiye ngo wewe ukeneye ijambo kugira ngo unyakurwe. Hejuru yandika ngo ubutumwa, imituragaro ya marayika w'inkomezi. Ni kuvuga hatari imituragaro ari yizanwa none mu marayika w'inkomezi, nta muntu n'umwe yoshobora kunyakurwa. Harakenewe iyo mituragaro ndwi ariyo yari kinyegezwa ibanga kugira ngo iri kangure kubatorejwe n'Imana. Ntabwo ari kinyegezwa ubu hariho harahishurwa buri munsi, kandi barashoboye kubona ico arico iyo mituragaro ndwi hamwe n'icirimwo. Rero abandanya kuvuga ku papuro g'9 kwizera gutunganye, ravuga aho igihe avuga ngo hanyuma se uwo mwana abonye Yesaje aramubwira ati twazanye umwana wacu imbere y'abigishwa bawe, ariko ubu ntibashoboye kumukiza. Hanyuma abigishwa barabajije Yesu bati kubera iki tweho tutashoboye gukiza ujye mwana? Ahibo bamfu yandika ngo abigishwa nta kwizera bari bafise. Hepfo naho yandika mpwemu yera yambaye umubiri ari imbere mu mubiri w'abizera, azana kwizera gutunganye, ukwizera ko kunyakurwa. No kuvuga murana yuko mpwemu yera tireza kuba ari hari yambaye umubiri hagati mu ishengero kugira ngo ashobore kuzana uko kwizera gutunganye, ukwizera ko kunyakurwa. Ntabwo kwari guhari mu gihe ca Mwidata Branham canke mu gihe ca Dr. William Santiago.
nta n'umwe muri bo yashoboye kuzanira ishengero mugeni ku kwizera ko kunyakurwa. Ahari gukenerwa yuko mpwemu yera aba yambaye umubiri, ujya yari ari hagati muri twebwe, niko yavuze ati ujya ari hagati muri twebwe ubunyene, uwo yari kwambara umubiri ku iherezo ry'ibihe, agaheza akazanira ukwizera ko kunyakurwa abatoranije. Murabona kuko bobo bararangije ubukozi bwabo ngaha ku isi, baragiye, kandi n'ubishengero riracari hano. Mu yandi majambo, harakenewe yuko haba ubukozi buzima hagati mu ishengero kugira ngo hashitswe iryo sezerano hagati mu ishengero mugeni. Nuko aho bityo ukwizera ko kunyakurwa abatoranijwe vyongeye, turafise isezerano yuko ubwoko bw'Aburayo buzoba buriko buradomwa kw'ikimenyetso, begeranwa badomwa kw'ikimenyetso imbere yuko haba umubabaro mwinshi. Mu yandi majambo, ivyo byose biba nyuma y'ibihendwe by'ishengero, igihe ishengero mugeni riduga rikaja mu gihe cibuye rigumye imfuruka ku kunyakurwa ko mu buryo bw'impwemu. Aho rero muri ico gihe cibuye ko imfuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami ivyongeye, hazoba hariko azoba rikakorana n'ubwoko bw'Aburayo, aribo bazoba ariko barabona uku kugaragara hagati mu ishengero mu buryo bugenda burakurikirana bukebuke, nk'uko n'ishengero mugeni naryo ririko rirabibona. Ayo mahanga yompi uko ari abiri arikabona ibisa, kuko icarico kimotera cindwe ku ishengero, ariko ari kuza ko mwami ku bwoko bw'Aburayo ni inzamba y'indwi, Mose na Eliya. Ariko ayo mahanga abiri yoba yari karabona umuntu umwe. Aho rero niho bwoko bw'Aburayo hanyuma igihe hazogera igihe aho Imana izobungura gutahura mu mwuzuro, bakabona ikimenyetso c'umuvugishwa. Aho no bazoca bavuga batariko urya niwe twebwe twari turindiriye. Bazomubonera hagati mu ishengero, hagati muri uko gushitswa kwerekwa gihema miyo ntambuko mwako gace, aho bazoba ariko barabona Imana igaragaye atanzitizi atambibe iriko irashitsa ivyo sezeranye, nk'uko yatubwiye mu vyo yanditse mu gakaye, aho yanditse ngo intambuko ya mbere, intambuko ya kabiri, intambuko ya gatatu. Mu ntambuko ya gatatu yandika ngo intambuko ya gatatu ifise ibice bitatu. Yandika ngo ibintu biyiherekeza, ikintu ca mbere, ikintu ca kabiri. Murana yuko aho hariho uduce intambuko, kandi iri ntambuko mwakono gukwegwa kwa gatatu vyose ni bukebuke. Yandika kandi ngo ikintu ca gatatu azoba ari mw'ihema rinini Karpa Cathedral, aho mpwemu yera azoba ariko arakorera. Niba mpwemu yera azoba ariko arakora, nuko rero atereza kugira umubiri w'inyama. Abamarayika nibwo ntumwa baragiye, Dr. William Santiago yaragiye, Imana yaramujanye, naho ubwiwe yarabivuze ati naje mvuye mu kugaragara kw'Imana kugira ngo ndabazanire no nkuru nziza ana makuru, kandi mu gihe nzo yatanga n'ingoga nzoca nigira n'ingoga. Murabe ntiyagize ubukozi bwo kuzana kukwizera ko kunyakurwa wakuzanira abatoranijwe abajane mu mazimana y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Hashitswa vyose bishitswa mu ntumwa y'ikiringo c'ubwami, ari we yoba yari muzima ari hagati mu ishengero mugeni abazanira ukwizera ko kunyakurwa. Kandi murabe namwe kwihangana kw'Imana hagati mu ihanga ryayo, kuko twese tutaraba ahera ha cane ngo tube twashitswe ngaho mpwemu yera nawe nyene ngo abe yashitse ngaho muri buri mutima, muri buri bugingo bwa buri watoranijwe. Ntabwo tuzoje mu mazimana y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Kandi ibintu byose biriko birakorwa mwa kino gihe nivyo yabonye mwajya yerekwa rimwe ryerekwa Revera William Branham, yerekwa gihema. Uwo wese ivyo byose birimwe ibintu vyinshi, biberamwe ibintu vyinshi, aho Imana izoba iriko irakora ishitse integuro yayo bukebuke kugiza ishitse mu gice gisozera kimwe yabona. Rero abana nyavuga hano ati twazanye umwana wacu imbere y'abigishwa bawe, ariko bo ntibashoboye kumukiza. Hanyuma abigishwa barabajije Yesu ati kwereka twebwe tutashoboye gukiza ujya mwana. Rero reka tubaze tuje gato hano ahantu
aho we yatubwiye ko ibintu byose biriko birakorwa ko ari ugushitswa kw'ibyasezeranijwe. muri mu butumwa bwitwa ngo Imana ishira mu bikorwa ijambo ryayo uyu munsi bwavuze 11 z'ukwicenda 2013 muri Buenos Aires Argentine, yaravuze ngo nimukore urutonde rw'ibintu byose byasezeranirijwe uyu munsi, hanyuma ku ruhande mwandike muti iki, mugende murandika muti iki carashizwe mu bikorwa, carashikijwe. Iki kindi kiri mu nzira yo gushitswa, kino naco kiriko kirashitswa, kiri mu nzira yo gushitswa canke kiriko kirashitswa mwino minsi. Kikindi naco nubwo ari co hanyuma, ariko naco nyene kizoshitswa, kuvuga acavuga ngo nkizuka hamwe no guhindurwa niyerekwa gihema, ibintu byose azokora nkuko biri mu ijambo rye ryasezeranijwe igihe azoba ariko arashitswa iyerekwa gihema. Rero murabe, murabona ko byose bigenda mu buryo, bigenda birakurikirana gushitsa ku gushitswa kw'ibyasezeranijwe. Acavuga ngo nkuko twavuze ati iki carashikijwe, agashirako vi, kandi buri kintu cose turiko turakibona kiriko kirashitswa, ndetse n'ibintu tutatahura tutumva ngo dutahure mu kanya gato bikavumbuka, tukavuga ati iki naco mbega caje gute, kubera ko habaye n'iki kindi naco nuko Imana iri kirashitsa ijambo ryayo. Kandi mwibuke yuko marayika yari yabwiye mwene Data Branham ati ibintu ntuzibibwire umuntu n'umwe, kandi hazoboneka gusa ingaruka inyishu n'ibintu bizoba biriko birashitswa kugira ngo umwasi w'Imana ari we Sekibi ntahungabanye, ntiyonone, kandi vyongeye ntiyigane ivyo Imana izoba iriko irashitsa, kuko Sekibi ni umwiganyi. Ariko kandi vyongeye turazi yuko ananegurana, vyongeye turazi yuko ahindukiza ijambo akagerageza guhungabanya konona ivy'Imana iriko irakora kugira ngo atuma batoranijwe bazazanirwa. Ariko batoranijwe ntibazohendwa, babandi batoranijwe batoranwa kera bariko barabona ukoza hamwe no gushitswa kw'agace k'ubugabo gatatu, bazoba bariko barakabona kariko karashitswa, kandi nubwo batazotahura intambo kimwe canke agace kamwe, babazovyizera n'umutima wose. Bobo barizigira ivy'Imana iriko irakora, kuko bo barazi yuko ari Imana muri bo ikora vyongeye igikorwa, ariko ari ugushira mpwemu wayo mu bugingo, ni igikorwa co kurema, nico Imana iriko irakora kuri buri watoranijwe vyongeye. Rero murabe abandanya avuga hano, Yesu arabishura ate kubwa kutizera kwanyu, nivyo ni kubwa kutizera kwanyu. Rero mwibuke bo bari bafise ububasha, Yesu yari yabahaye ububasha bwo gukiza abarwaye, kuzura abapfuye no gusenda abadayimoni. Kumbura nko mu minsi runaka mbere bo bari bafise ububasha, ariko nta kwizera bari bafise kugira ngo bakoreshe ubwo bubasha. Rero hariya hari tabira na Koro Branham n'umugeni w'uyu munsi, mwe muyera ari ngaha afise ububasha, ariko we nta kwizera ufise ko kubukoresha. Mwabonye ivyo mvuze, harakenewe ububasha bwo gukoresha uko kwizera. Yandika ngo ububasha bwo gukoresha ukwizera. Ibubafu naho yandika ngo tabira na Koro rya Branham ntigera rifise ukwizera ko gukoresha ububasha. Rero dusozera ubutumwa twariko turasoma, Imana ishira mu bikorwa ijambo ryayo ry'uyu munsi. Haravuga ngo buri gihe bitangura hashitswa ivyagenewe gushitswa bwa mbere, hanyuma bikabandanya vyiyongera kugeza hashikijwe vyose. Nuko rero we ni wazi ingene azotangura ashitsa ugushitswa kwiyerekwa gihema, namba ari wazi ingene azotangura ugushitswa kwiyerekwa gihema. Nuko rero igikoresho c'Imana gusa nico kizi gitahura ingene azoba ariko harakorwa vyose. Abatoranijwe batereza kuraba gusa, bagahanga amaso intumwa. Abandi nabo barashobora kugira ivyiyumviro vyinshi, insiguro y'ivyo Revera we na Branham yavuze canke Dr. we na Musoto, ariko batoranijwe gusa niho bazokumva ijwi rimwe gusa
ntabwo bazokumviriza ayandi majwi kuko bo mu kuduga hejuru mu kuba bari hejuru bya bintu byose vyugwamo n'amakomantere byose vyasigaye hasi muri Laodikiya. Ni bamwe batashobora gusenda ya mpwemu y'intandara yari ngaho, nuko rero mu yandi majambo ntabwo bazoshobora kubona ibiriko birabera hejuru. Aho rero niho ushobora gutahura ugashobora kubona impamvu hariho bamwe badashobora gutahura ibiriko biraba kuri wewe hejuru aho uri, kuko bobo bari hasi hepfo muri Laodikiya, cyo gituma badashobora gutahura. Rero bandanya kuvuga hano, duhere hepfo gato ku rupapuro rw'icumi rw'ubutumwa ndiko ndasomamwo kwizera gutunganye. Baravuga ngo murashobora kwiyumvira Yosuwa abwira batamu bose bo muri Isirayeli ati bene data, twebwe turabasukwa bashumba buhoraho, ati nanje nyene mfise icifuzo nk'icanyu, dusenga Imana dusabe tuyinginge turabe yuko byoba byiza twongeye irindi zuba kuno muhingamo. Aho avuga ngo Yosuwa avuga yandika ngo ukorwa mu mwuzuro, no kuvuga ni ubukozi bwarazwe mu mwuzuro. Turabe yuko yoshobora guhagarika izuba aho riri. Oya, suko byagenze. We yararikeneye ubwo nyene, nta nubwo yasenze canke ngo agire ikindi kintu na kimwe. Kuba yararikeneye yarategetse izuba, aravuga ati hagarara, ati ndagukeneye kandi ndi mu gikorwa cyo mwami, yandugitse ngahamwa kino gikorwa kandi ndiko ndakora ibintu vyiza byose nzi. Rero Sekibi ariko ariyubaka kandi ari hariya, izuba rirenze yoheza kiyegeranya agaheza akanteza ibyago byinshi akanyononera. Nuko rero hagarara nawe kwezi, hagararaho. Amen. Nuko niko byagumye nk'amasaha 28. Hepfo yandika ngo ijambo rivuzwe. Ibo bafo naho yandika ngo bizoba nubwo abandi batovyizera, no kuvuga buri gihe bizoba ivy'Imana yasezeranye, nubwo abandi batovyizera ibintu ntabwo bizoshitswa, kubera ko umuntu atizeye ibintu bizoshitswa. Umuntu yavyizera atavyizera, buri gihe Imana izoshitsa ivyo yasezeranye. Kandi nico gituma buri watoranijwe akwiye guhanga amaso agashingira ku vy'Imana yasezeranye. Imana iriko irabishitsa rero agaca agumbira iryo sezerano ririko rirashitswa. Nuko mbere gato abaye hari ikintu adatahura azogitahura. Rero murabe no ngaho iburyo yandika ngo Yosuwa mu kwizera yategetse izuba ryo ku mugoroba are mu wundi munsi iburengerazuba. Hejuru y'izuba yandika ngo Eliya. Bandanya avuga rero nambi siri kirazunguruka akayihagarika, izuba rekagomba ahantu hamwe ritanyiganyize. Habaye iki? Ugerageje kurihagarika uwo buri kurogoya abascientifique abashakashatsi, kuko bavuga ngo isi ihagaze hanyuma yo cikoroka. None vyagenze gute? Kandi ugiye kuvuga ngo jambo ry'Imana naryo sukuri, naho uwo bubaye umutizera umupagani. Ariko icingira akamaro nuko vyabaye. Jewe sishobora gusigura ingene vyagenze, ariko vyarabaye. Jewe sinzi uburyo mpwemu yera bikoramwo, yandika ngo mekanike uburyo bikoramwo, ariko ndazi yuko yanjeko. Sishobora gusigura mekanike, ariko ndazi imigisha, kandi ivyo ndivyo bindaje ishinga imigisha ya mpwemu yera. Ko bijanye na mekanike canke uburyo akoresha, ivyo biraba Imana, iyo niyijejwe ivyo. Nuko uwo mwana acagaruka rero kwa yankuru y'ibyo mwana, ibyo mwana ntiyashobora gukira, kuko abigishwa bari bafise ububasha. Yesu yari yabahaye ububasha bwo gukiza indwara zose z'ubwoko bwose, gusenda abadayimoni, gukiza abanyamibembe, ndetse no kuzura abapfuye. Iyo yari yabahaye ubwo bubasha, ariko bo ntibari bafise ukwizera gutuma ubwo bubasha bari bafise bukora. Yandika kwizera ibubamfu. Iburyo naho yandika acapuna nyeri ya Dawidi, yandika ngo ntibari bafise ico tuma ijambo bari bafise rikora. Ijambo bari bafise, kandi ijambo buri gihe muri buri gihe na buri kiringo ritegerezwa kuba rihishijwe.
ivyo nivyo rero babajije Yesu ati kubera ko tutashoboye none kubikora biriya. Mwibuke bo bari bafise ijambo, kandi aho rero ijambo ryari ryamaze kwambara umubiri. Ryari ijambo rero niryo ryababwiye riti ndabahaye ububasha. Rero murabe, bo bari bafise ijambo, bo bari bafise bimwe Mose yari yaravuze, abavugishwa n'abandi, ariko aho ijambo rero niho ryari ryambaye umubiri, kandi iryo jambo ryambaye umubiri niryo ryababwiye riti ndabahaye ububasha. Ko bw'ijambo ririko riravugwa, kandi ubwo nibwo bubasha, uko nibwo guhishurirwa, ubwo nibwo butware, ni ukwizera ko kunyakurwa kuzanwa n'imituragaro, marayika w'inkomezi, umuvyeyi w'igice c'icumi, aho we yari yavuze yuko mu gushitswa kuyerekwa gihema ko hazoba hariko haratangwa uku kwizera ko kunyakurwa, kandi naho marayika w'inkomezi azoba ari hagati mu ishengero ry'iwe. Mwibuke ko yavuze ati kugeza n'ubu kuza kwa kabiri kwa Kristo ntikurashitswa, kugeza n'ubu marayika w'inkomezi ntaramanuka afise agatabo, ni kuvuga ntabwo hari bwabe kugeza ico gihe ubwo buvugishwa uko gushitswa hagati mu ishengero, kuko ivyo vyari kuzoba mu gihe cibuye rw'imfuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Hari ku iherezo ry'ikiringo c'ubuntu niho hari kugaragara ubwo bukozi bw'ikiringo, nuko hagaheza hakugarwa ikiringo c'ubuntu, agatangura ikiringo c'ubwami. Abana nyavuga hano, ariko Yesu ego yarabufise, yaragufise imbere gato aravuga ngo ndabahaye ububasha. Amen. Ndabahaye ububasha mwebwe. Nuko bo bari bafise ububasha, ariko nta kwizera gukoresha ijambo bari bafise. Iryo jambo ryari riri muri bo, murabona, kuko mbega vyomarira uki umuntu kugira ubutumwa bwose, ijambo ryose, mu gihe atazi gukoresha iryo jambo neza, atazi gukoresha iryo jambo. Ico akora ni uguhungabanya iryo jambo, agakoresha ijambo nk'uko ashatse, ati ashatse kuvuga ibi, ashatse kuvuga ibi, mu gihe ivyo atari ivyo Imana ishaka kwerekana mu butumwa bwayo, ahubwo ivyo yo mu gushitswa niyo siguro y'ivyo iba yarazanye. Ni kuvuga ngo sivyo umuntu ashobora kuvuga ati erega ibi ni bisobanura iki niki niki. Oya, ni ivy'Imana ishaka kumenyekanisha ibishikije, nuko niko bimeze. Niko rero Imana yamye igira uburyo bwabo yategekanije kugira ngo ikore ishitse iryo sezerano. Rero abananyavuga ngo ariko Yesu yari afise ukwizera, we yari jambo, kandi yari afise ukwizera kwari gutuma haba ivyo avuze. Yaravuze ni vyiza ati mumunzanire, muzogeza ryari kubabara, ati mumunzanire hano, ati nzogeza kubabara ryari. Yari afise ukwizera hamwe n'ububasha. Ububasha no kuvuga ijambo, kuko nuko vyagenze. Yaravuze ngo jewe ubwanje nta nakimwe nshobora gukora. Kubera iki? Nuko we yari yizigiye icari, yari yizigiye ko ari ijambo, kandi yari yizeye Imana ariyo yamugize ijambo. We yari Imana ijambo, kandi ijambo ryari riri muri we, kandi ivyo vyamuhaye ukwizera, kuko yaratahuye ikibanza ciwe. Ibubafu yandika ngo kumenya, gutahura ikibanza cawe. Mwibuke igihe yavuga ngo igihe umugeni azomenya icari, igihe umugenyi azomenya ikibanza ciwe, aho kunyakurwa kuzoca kuba. Kandi ni mwakino gihe hamwe mu yera, ariko arabwira umugeni ahari. Ya yindi duguze hano ni ugushitswa kw'ivyesezeranye vy'Ishuwa igice ca 4, kandi n'uyu munsi nico canditswe kiriko kirashitswa mu mwuzuro. Mwibuke yuko ivyanditswe bifise ugushitswa kwinshi. Abavugishwa muri kahise bashobora kubivuga, ariko bidashikijwe mu gihe cabo, ahubwo bigashitswa mu buryo bw'akanya gato. Ico canditswe nikibe kiraba ukuri mu mwuzuro. Mwa kino gihe ivyanditswe byose bizoba biriko birashitswa mu mwuzuro. Rero abananyavuga ngo mwibuke we yarizigiye, wewe yarizigiye ico yarari, na buri watorejwe n'Imana nawe arizigira icari. Kandi wewe umaze kwizigira icuri n'uwuriwe, nta numwe yo guhagarara imbere.
nk'uko yigeze kuvuga ati Jesse ntuhagarara imbere y'umuntu afise ukwizera ko kunyakurwa. Nuko rero wewe wizigire, ni wizigire uwo uri imbere y'Imana, wizigire mu kumenya yuko wewe ufise ijambo kandi ko Imana iri kiraguha kukwizera ko kugira ngo ukoreshe iryo jambo, kugira ngo ukoreshe ubwo bubasha. Abandanya avuga ngo we yarazi icari, kuko ivyanditswe vyari vyarasezeranijwe yuko azokora ivyo bintu. Nuko rero ivyanditswe vyose birasobekerana kugira ngo vyerekane yuko ari neza neza ico ivyanditswe vyasezeranye, kandi we yarazi uwo ari we. Iyo umuntu amenya uwo ari we, naho hoba ugwamo amakomanteri, kunegura, gutwengereza, ibintu byose vyoba ngaho hepfo, wewe uba wizigiye Imana. Bananya kuvuga ngo nuko rero wewe yari yizigiye ico Imana yari yamugize. Rero namba uko ariko vyabaye kuri we, mbega tweho ntidukwiye kwizigira ivy'Imana yatugize? No kuvuga ngo abizera ibimenyetso bizokurikira uwo wese yizera. Hepfo yandika ngo kwizigira ico Imana yatugize. Dutegerezwa kwizigira ico Imana yatugize. Nuko rero wizigire ico Imana yakugize wewe. Imana ubu mwakino gihe irikira kwereka ngo wewe urinde, uri hehe uyu munsi, kandi namba uri hepfo irikira kubwira nagwaruge guguruye mwijuru, ariko arukuza kwa kabiri k'umwami mwizina rishasha, irikira kubwira iti duguze hano, harakenewe yuko uca muri iryo rembo, hanyuma ukakira uwatumwe, ukakira umusigwa w'Imana, ukinjira mu iryo rembo, ukinjirana n'iryo zina rishasha. Hanyuma imbere rero ngaho ugaheza ukizigira umwami ari wazogwa agashitsa amasezerano yose. Hanze y'ugo rugi wewe ntubutekanye, hanze y'iryo rembo sekibi arashobora kugukoresha nk'uko agomba, kandi urashobora kuba ingorane ikomeye cyane igikorwa c'Imana, kandi wari warakoze cyane ugakora umurimo ukomeye cyane, hanyuma ugahomba, ukabihomba byose ibyo bikorwa byawe, cyane cyane ukoresheje ururimi uri kuravuga ugwanya ugushitswa kukuza kwa kabiri k'umwami. Rero tubandanye twizigira ico Imana yatugize, kandi tuzoshika kwihangiro ariryo ari uguhindurwa kwacu muri kino gihe, igihe cibuye rw'imfuruka, no mwa kino ikiringo c'ubwami, igihe c'urukundo rw'Imana. Kwizigira ico Imana yatugize. Imana ibahezagire balinde, ubandanye mugira umunsi w'umunezero wuzuye imigisha y'Imana.